ashimwe. Dusangire aya majambo dusanga mu gitabo ca mbere c'Abami igice ca 22 umurongo wa 31 haravuga ngo kandi umwami w'Isiriya yari yategetse abakuru b'imikogote yiwe y'intambara uko ari 32 ati nimutumbere kurasa abandi araboroshe canke abahambaye atari umwami w'Abisirayeli wenyene. Dusangire aya majambo avuga ngo umwami n'abashizwe hejuru bakwiye gukingirwa kuko nibo Satani arondera. Nkuko tubisomye muri aya majambo, umwami w'Isiriya yagiye mu rugamba kugwana na Ahabu umwami w'Abisirayeli. Murumva ko yatumye abantu biwe yuko atawundi muntu numwe barondera uretse umwami w'Abisirayeli, kandi mu rugamba haba hari ingabo nyinshi cyane, ariko arabihanikiriza ngo nimutumbere kurasa uwundi uretse umwami w'Abisirayeli. Nagenda kwibutse yuko Satani arondera umutwe, arondera uburongozi, burya aza kushikira abantu batoya yabanje kurondera uburongozi. Rero nagira ndabibutse ngo umwami n'abandi bategetsi bakwiye gukingirwa, bakingirwa n'abandi, bakingirwa na twebwe mu buryo bwo kubasengera. None nagira ndakubaze, mbega urasengera abami n'abashizwe hejuru? Paulo yarandikiye Timoteyo mu cete ca mbere yamwandikiye igice ca 2 umurongo wa 1 aravuga ngo imbere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira Imana abantu bose, kubasengera, kubasabira no kubashimira Imana, kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje, twubaha Imana turi nyankamugayo. Paulo yarabizi yuko umutwe uronderwa cyane, acarabwira abantu ngo aba bantu bakwiye gusengerwa cyane, kubingingira Imana, kubasabira, mbere no kubasengera no kubashimira Imana. Ibyo nibyo dukwiye gukora kubw'abami n'abandi bategetsi bacu. Sinzi rero ko turiko turabikora uko bikwiriye, ariko nitwebwe bo kubakingira kuko Satani arabarondera cyane uko bukeye uko bwije. Rega burya nabo bari mu ntambara, ibikorwa baba bariko barakora bahura n'intambara nyinshi cyane. Nitwebwe bo guhagarara tukabafata amaboko tukabasengera uko bukeye uko bwije. Nituvyibagire ko Satani arondera umutwe usumba abandi bose, kandi aronse umutwe abandi ababaronse kuko baca babura amahoro. Nivyo Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo kugira ngo twame mu mahoro dutekereje, baduciye umutwe no kuvuga ngo batunyaze umurongozi wo hejuru ntidushobora kugira amahoro. Nico gituma rero dukwiye kubasengera cyane gose, tukabashigikira, tukabakingira mu buryo bw'amasengesho uko bukeye uko bwije. Ivyo birakuraba nanje birandaba. Imana ibahezagire.